imyaka 2 vyopfuma aho nyene icubahiro ahimiririje yibutsa abantu ko ari igitego njabuka amazi vyotuma ubwa mbere abantu ibipimo bari batanguye kubirandagura batanguye bakarimamwo neza ugasanga nta gipimo na kimwe gisasiriye nta kavu bashirako jewe vyari bisigaye bintera ikigongwe ndiko ndabona ikabu kuntu zifashwe nabi n'ukuntu ndazizi ziduha amahera bamwe turonka y'amarundi ariko hariho n'abazana amava makungu kubera ikawa irazana amahera mva makungu kandi ikawa y'u Burundi iraryoshe cyane gusumba izindi tubibona iyo tugiye hanze y'igihugu ukuntu ikawa y'u Burundi usanga itandukanye n'izindi n'akamoto konyene bakumvise barabaza ngo iyo kawa ni yahehe rero ikawa y'u Burundi burya yari kwiye kwitabwaho gose ahubwo abahinga b'indimo bakagerageza bagashika ku bene gihugu bakababwira ukuntu bobikora kugira ziryohe kuruta uko ziryoshe no munsi bakababwira imyavu boshiramwo bakababwira ukuntu bozifata ibi batanguye byo kurima mu ikawa nimba aribo bavuze ngo barime mu ikawa nimba babona ico vyungura kugira ikawa iryohe canke yame cane navyo bakavyigisha neza kuko ikawa by'ukuri irimwo ubutunzi kuva na kera rero ikawa nkura imyaka vise simike ikawa yari yitaweho cane je ndavyibuka mu rugo iwacu umuvyeyi wacu yaritaho ikawa cane gose yayifata nk'uko umuntu afise inka azitwararika ikawa yarayifata neza umwavu akarima ivyatsi akabigirira umurima wavyo umurima w'ivyatsi hakabitongora irimwe ivyatsi hagera igihe muci bakabikata bigasasira ikawa zitarinke urumva kubihebera itonga ivyatsi bisasira ikawa urumva yuko yaba yavyitwararitse imyavu y'ikizungu baza baramemagirako igihe hageze nta na rimwe yavyibagira kumemagira kwiyo mwavu w'ikizungu kugira ngo iyo kawa ibandanye gusa neza yame gose ariko kandi iryohe no kuryoha kuko kwifatwa neza no kwitegwa ahantu hameze neza ikawa irushiriza kuryoha nabo bazigura barumviriza uburyohe hari izo bavuga bati ziraryoshe ugacumenya aho wari wazirimye uko hari hameze kugira ngo bandanye ushishikara uharima barazumviriza ntiziryoha cyo kimwe ziva mu ntara zose nusanga ziryoshe cyo kimwe no mu mirima yawe urashobora kurima ahantu hatandukanye ntusange ziryoshe cyo kimwe rero jewe numva nohemiriza abarundi n'abarundi kazi kugira ngo biteho igiterwa cikawa vy'ukuri abantu bokongera bakagihagurukira cane amahera mva makungu tworonka yatari make kandi ubu yanakenye mu gihugu igikwiriye nuko twogwiza ibiterwa bizana amahera mva makungu kugira ngo bikunde tuyagwize rero abasanzwe bazirima bagira umwete bongereze zigwire zifatwe neza kugira ngo zishobore kuryoha zirushirizwe kuko uko ziryoha zigugwa amahera menshi gusumba izitaryoshe twebwe nta muntu yashobora kubaka inzu y'amabati atateye ikawa cyane ngo azifate neza inzu y'amabati yagugwa muci hajya turiko turahembwa amahera yo kwizine niho abantu baca bagura amabati basakarisha amazu yabo rero urumva yuko abantu baba mu kazu k'amabati kubera ikawa n'ubu rero je numva nohimiriza ubu barubatse benshi amazu y'amabati ariko hari ibindi tugikeneye gukora tugikeneye kwitezamwo imbere kugira ngo abantu babandanye gutera imbere biciye muri iki giterwa c'ikawa jewe no biha insiguro nka zibiri insiguro imwe abantu bagira umunoho w'amahera kandi baronse mu buryo kumbure bwihuse uwo n'umunoho w'amahera ariko nubwo bagira uwo munoho w'amahera haba harimwo
barashobora guhura n'ingorane kuko nta na rimwe igihugu kiremera yuko nk'igiterwa mvamakungu kugishora mu bihugu bibanye ni ikintu kibi cyane gose harimwo umunoho w'amahera ariko ikindi kigira kabiri numva kirimwo harimwo kudakunda igihugu none ko bazi ko iki giterwa kizanira amahera mvamakungu igihugu cacu kubera ikiboza gushira ayo mahera mvamakungu ibihugu bibanye abo bantu harimwo umutima wo kudakunda igihugu nosaba yuko nka twebwe muri intara ya Butanyerera tuba ku mupaka w'igihugu c'u Burundi abantu ntibashira umutima kuzishora mu bihugu bibanyi baba ariko barateza imbere ivyo bihugu bibanyi kandi na twebwe dukeneye gutera imbere rero numva nohimiriza kugira ngo umwene gihugu wese abere maso ico gikorwa cyo kugwanya iyo fraude numva umenga umwene gihugu buryo umwene gihugu wese avuye hasi akacunga imbibe zacu z'igihugu nitwebwe ntitwobihebera abajejwe umutekano gusa ariko nabo nyene bakorana n'abanyagihugu bakorana n'intwaro kugira ngo ibintu bigende neza umuntu wese abihagurukire ku neza y'ubutunzi bw'igihugu cacu kugira tubugumize mu gihugu cacu ababikora nabo nukuri no basaba ntibahurumbire amahera kuko banafashwe bagira ingorane nyinshi gusumba aho bari kuzishora ino mu gihugu hanyuma kazorindira bakaronka amafaranga yazo igihe gikwiye kigeze.